kubona mwaje murazi ko murabubahwa ari mwebwe mufise igikorwa mu ntoke ari mwebwe muriko murakora. Uno munsi akantu dusigaje mu bintu byose turiko turakorera ko mu Burundi ni document bita attribution. Iyo document ni document baduhaye yerekana ko baduhaye kibanza mu minsi yeze bahahaye abarimyi baharima amezi 3 batwemerera ko bazoduha prolongation. Iyo document rero ntibarayiduha twaranditse hanyuma tumaze igihe kinini kandi amezi 3 turiko turabisaba nibaza ko bisinya yabuze umwanya. Iyo tubajije kubabijeje bavuga ati banza mubandanye ibikorwa nta kibazo bijya tuzobikurikira. Muri rusange rero ibintu byacu bimeze neza. Ayo mashusho yakoze uwo muhinga wo ngaha akoranye n'umuhinga ari Burundi Yesu ashimwe cyane. Niyo tuhava tubereka n'amashusho abereye ijisho, turaza kubereka amavideo n'ibintu bibereye ijisho. Muri rusange je mpagaze ngaha nsa n'ufise ijambo novuga ubundi byari kungora. Yesu ashimwe cyane. Uyu mu engineer wo ngaha umusi yavuga yaranse azova mu Burundi mutwiza ahejeje ibintu byose. Ahejeje ibiki hari ukuntu bavuga turaza kubereka amashusho mugabo hakuntu berekana igisagara kirimwe amazu. Yavuze ko arindiriye kubona ico gisagara cyagiyemwe amazu nkuko twebwe abo hanze tuvyifuza, nkuko abo twebwe abo hanze dushobora kubibona neza. Mugabo iyi étude géotechnique niyo yabafrenye gato kugira ngo iyo plamas bacita plamas igisagara bagishire mwanyo mazu babanza kuraba iyo étude y'ubutaka kugira bamenye ya mazu dufise iyo bayatumbereza. Rero ubu yari kuhava ico kintu giheze mugabo kubera ko étude géotechnique itarahera niyo turindiriye plamase ikijamwe amazu ubwo nyene. Ico kintu nico turindiriye. Icya kabiri kubera ko twagomba gusova situation kugira umusi w'ikoraniro kaminuza tubabwira ibibazo twaciyemo. Ubu niho bariko turarondera umuntu ashobora kuducapira quartier commercial. Hanyuma kubera ko tugomba kubaka isoko rya kijambere n'aya masoko yino arimo inkino, twasanze ata muntu yoshobora gucapa iyo soko. Ubu batubwiye ngo turondera abantu bari hanze kubera izo nkino zijamwo abari bo bari dukorera nico cyonyene ishobora kuzoteba ko turarondera umuhinga nimba namwe n'umufise umuntu avuga ati je ndafuze umuntu azi gucapa tumuhaye iyo soko iyo iducapira neza n'inkino twifuje ico tukimuha uwo muntu ari ngaha. Ibisigaye byose abari mu Burundi baremera kubitora. Ubu rero turiko dukoresha interview aba engineer benshi. Hari abo turiko turarondera mu ndwiza quartier commercial izocitangura gucapa bace bayicapa kandi uwo muntu ntituravugana mugabo bambwiye ko ari umuntu abimenyereye abizi neza ashobora kutunyarukiriza. Bisobanurwa ko muri kwezi kwa gatandatu quartier commercial dushobora kuba nayo twamaze kwishira ku rutonde. Rero tuhava tubereka amazu ababene data nimba bari ready tuzubaka amazu. Twebwe ntituyita VIP number 1 number 2 tuzita amavila. Yesu ashimwe cyane. Ukizacu zirakomeye. Yesu ashimwe. Zifitiye amazina zifise palace. Yesu ashimwe cyane. Zifise amazina meza twarazihaye amazina kuko nizo ngo VIP oya ni villa. Yesu ashimwe cyane. Siko bindi kuko naho bihuriye na VIP. Yesu ashimwe cyane. Badufashe batwereke hanyuma tubasobanurire amazu. Turafise amazu ashika 30 y'igiciro ya mbere. Ayo mazu ashobora gushikiramo n'abakuru b'ibihugu, ashobora gushikiramo abategetsi benshi cyane.
ayo mazu afise piscine hejuru no hasi, ayo mazu afise ascenseur lift mu nzu zifise level zibiri, ayo mazu afise amashuha, piscine iri kubiri irafise aya mazi asanzwe ya piscine n'amashuha. Ngaha muraza amashuha, muraza amashuha harimo piscine irafatanye n'akandi twashize ko kamashuha. Izo nzu zizoba zifise sona, yes ashimwe cyane, zizoba zifise na basement. Mwubaka tutubabwiye ko ari inzu 50 tangure zifise ibyumba 8 umuntu arashobora kubirenza, kubera urumva muri basement twabaye turaharura ko hojayo laundry, hakajayo chimtoni, muri iyo nzu birimo ashobora gucamo n'ibindi byumba, ashobora gucamo n'ibindi byumba. Tuyibereka mu mpande zine zitandukanye. Okay, bakaguye ingene tubereka aya mazu amafoto yonyene kiri gitabo uwo mwenjenero ngaha yanditse. Rero avuze ndabisobanura, iyo nzu ifise ibyumba 8, iyo nzu ifise ibyumba 8 ushobora gushiramo ibindi. Hejuru hariyo piscine, hejuru hariyo umuntu arashobora kuhakoresha ibindi, niba bibereka ku mavideo muza kubibona neza. Mpamvu uvuga ko wokongereza ibyo byumba nuko dufise basement irimo gusa laundromat niyo gym tonic, urakreye ibindi. Iyi rero ishobora kuja mu byumba byinshi. Iyi nzu ziri kubiri, zibiri zisa zitari cyo kimwe. Harimo izitagira piscine hejuru, niyo yindi ashikiriye mugabo zirasa. Itagira piscine hejuru nigira na gym na basement hayifise. Mugabo n'inzu nini y'ibyumba 8 nayo irafise cyo bita amashuha na piscine, irafise na sauna, kandi yoyo hanze urashobora gushirayo gym tonic, urayishirayo. Urashobora gushirayo gym tonic iri hanze niri ndani. Ni iyi nzu urabona hejuru na piscine iriko. Iyo uza kubona ifise piscine barabibereka muri video, isa neza cyane. Natutware ku nzu igira 3 sa. Iyi ni imwe yo hejuru, piscine yo hejuru ni iriya niyo hasi, murabona ko iri kubiri, iri kumwe ni ijya ntonya n'amashuha. Inyuma hariho inzu ya sona, inzu ya sona. Zizoba ari sona za electrique, apana zimwe bazana inkwi bagashiramo. Yes ashimwe cyane. Ukubaka twikuye iki? Yes. Murakoze. Iyi rero ni inzu igira 3. Ya 3. Iyi rero ifise ibyumba 6 ushobora gukuramo na 8 nayo. Turaza kuzibereka muri video, muraza kuzibona neza ingene zishajije. Aha rero bayiberetse mu mpande zine. Ni ya yindi imwe bakwereka imbere, impande n'inyuma. Natwereka iya kane. Iya kane ni iyi, batwereka imbere, impande n'impande. Iyi ifise ibyumba 5 ushobora gukuramo na 6. Ni wowe uyironke. Wowe kuko twagerageje kugira ibyumba binini. Yes ashimwe cyane. Urashobora kuyironka ukavuga toya jemo ni kicyumba no kigaburamo kubiri kubera iki. Twagombye kubaka ibintu umuntu akavuga kubera iki bubatse gutya batazyaguye. Ushaka kwagura bigumuko, uvuga uti ni binini cyane, reka tuce dukora bimwe byo ngaha tuzana
nk'abana tugabure murabizi abantu dufise abana ngaha umwana akuze ntiyemera gusubira kurarana n'undi ku gitanda. Yesu ashimwe cyane. Nico cyumba cyakivamo afuma cya kurara muri salo ngaha murabizi. Nico gituma bo ngaha bavuga ati oya umwana wese agira icyumba cyiwe. Iyi rero ni ya yindi igira gatatu. Natwereke rero nari izi ni loft house zifise nivo zibiri. Izi nzu zubatse mu metero 10 kuri 20 nimba atari 25 zifise ivyumba bine. Musi ni garage murayibona. Uriya muryango urengana uca muri kitchen n'ahantu hari laundromat n'icyumba cy'umukozi, salo iri hejuru ku ya kabiri, hagaca hajayo n'ivyumba bibiri. Hejuru mu ya gatatu naho na salo, hejuru mu ya gatatu naho hakaca hajayo ibindi vyumba bibiri. Iri mu metero 10. Atwereke ama-apartment. Izi ni apartment. Izi apartment harimo iz'ivyumba bine, harimo iz'ivyumba bitatu, harimo iz'ivyumba bibiri, harimo n'iy'icyumba na salo. Biravangatiranye. Twase kubaka ivyumba bine ikwayo, twabonye umengo vyiza vyo ba mix bikajamo byose. Izi rero muri rusangi izi zizobamo abantu benshi cyane. Nibaza ko ikintu cy'amazu yo kubamwo tugihejeje. Ikintu cy'amazu yo kubamwo turagihejeje. Uyu mwubaba aca twereka ivyo bindi bisigaye. Asubira inyuma. Ego. Iyi ni nzu. Ego. Iyi ni nzu bayerekana mu bice bine. Imbere, inyuma, mwabitahuye ibi batweretse. Inzu bayereka imbere, impande n'impande n'inyuma. Iyi iba ari inzu imwe no hejuru ingene ibisakaye. Sa irimwo irayifise. Iyi ifise imwe, iyi ifise zibiri n'inzu imwe yonyene. Ari iyi ifise na basement. Na gym tonic iri muri basement. Aya mazu rero murabizi ko mwebwe bazobakura ko 7%. Abanza bangire gatumvikane. Aya mazu bazobakura ko 5%. Aya mazu twararonse banki izotugurira aya mazu tukariha mu myaka 10. Aya mazu azoba arimo ibintu byinshi kuko tuzoba twashizemo bijya bintu byo mu nzu kugira umuntu ino yinjira mu nzu agasangamo frigo. Twe twateguye ko na gaze tuzoyishiramo, ibintu byose tuzobishiramo. Hanyuma hari ukuntu tuzogenda tuvugana na cyane cyane amakomite azoba ayoboye ibikorwa, tuvugane ivyo twoshobora gushiramo cyangwa tubishiremo byose tuce tubishira mu biciro cy'inzu kugira ngo tuyitange. Rero muri rusangi tuzoza turabivugana na cyane cyane ivyo biciro bije. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaheza. Nizere ko mwamba bari ko mutavuga. Yes, abaheza. Iyi ni imwe ya mbere ifise pisine hejuru. Ifise pisine hejuru. Murindire babereke na video. Urasabye uwo mugabo ariko arabikora dusigurire we ariko arabibona ama tubana ikimuze neza hanyuma abantu nabo dutekereza abantu tukora yo kubona. Thank you.
Okay, nabaramukije mwese amahoro y'Imana. Basabye ngo ngenda basigurira turaba amafoto n'amavideo ibifata umwanya munini bifata umwanya mutoyi. Hariho video batangampe mugabo ntacyo ndakoresha its office. Iyi ni yanzu ya mbere nariko bariko barabasigurira ifise piscine hejuru, ifise ivyumba 8 bari babwiye murashobora guhinduramwo vyinshi bishoboka. Icyo ni cya mbere. Hama iyi ni yanzu igira gatatu ko babwiye ko ijyanzu ya mbere igabuyemo kabiri. Hariho inzu ifise piscine hejuru n'izindi hasi n'iyindi itagira piscine hejuru. Iyo ni ya gatatu igezeko ni ifise video ya mbere iraho ndabereka. Nibaza ko mubiravye bisa neza. Samuravuga bisa neza. Reka turabe aka video karerekana n'indani mu nzu ingene izoba imeze, atari hanze gusa, n'indani mu nzu ingene izoba imeze. Iyi nini igira gatatu ifise ivyumba 6 ikagira na swimming pool inyuma. Nibaza ko ubaye muri ino nzu atatubazo coba kirimo. Hawe bitobera hehe? Amen. Hawe bitobera. Aha batujanye mu nzu indani ngo batwereke kuva muri salo hameze gute. Utazobishima uko bavyumviriye azosha asagesi uko bari muhinyanyuriye neza. Mugabo bazombe muhinyanyurira inzu yaheze agomba gushaka ibintu byo mu nzu. Salo niniya cyane kubera ni twagombye amazu yagutse bikwiye kugira ngo umuntu yidegemvye abe mu nzu nyene yiyaguye. Igikoni murakibona ko ari cyiza cyane. Aha tuduze hejuru mu vyumba. Iyi ni salo igira kabiri iri hejuru, hari salo iri hasi, hariho na salo iri hejuru. Aha ni mu cumba urafise n'agasaro kandi gatoya. Ikindi cumba ntiberekanye ivyumba byose, nagomvye kwerekana ingene bizoba bimeze. Toilette izoba imeze uko, ntaho bitandukana n'ivyo ngaha murabibona. Bisumba ivyo ngaha. Iyi turayihejeje. Iyi ni ya igira kane babereka ifise ivyumba 5 ushobora guhinduka ukagira 6 canke birenga bivanye n'ivyo wifuza. Nayo video yayo ni iyi. Hari akantu numvise bavuze mfise amatwi yumva cyane. Abantu bavuze ngo garante ni ntoyi bazoyongerako kuko iri muri aretsine ziba ari nyinshi. Wero mwanzo afise imodoka zirenga 2 yoshabura hazishira akaye mama Rufusi n'abakumvise bazo bagakosora. Aka kukavuzwe bazose bagakosora.
ngira baravya Paris modoka basanga na loft ifise garage zibiri imiduga ibiri. abashabinji bakwinjiza mu nzu murabe mu nzu naho ingene imeze. nayo nifise sawa yagutse nini kandi yubatse neza cyane. Igikoni ni sawa. Ifise ivyumba bitanu umuntu agomba ashobora guhindura akagira ibirenga kubera ivyumba biragutse. Toilette zayo zimeze uku. Bini vyifata kibanza bazohindura. Umuntu wese arashobora kuzo inyangira uko ashaka. Izi baziberetse nta video yayo turaronka. Iyi nayo izobifise nkuko bababwiye izobifise ivyumba 4. Amapatima babasiguriye izi nta video zazo turaronka. Murakoze. Iyi iteretse 10. Iyi ni nivo 10. ifise asansere zitanu. Ni kuvuga harimo imwe nini yo kwimura kuko urabona ko ari inzu yo kubamwo. Harimo imwe nini imwe bashiramwo ibikoresho byo kwimuka baja hejuru. Zine nizo kuko iyi nzu izoba irimo imiryango 90. Rero ifise asansere zine zo kutwara abo bantu bose nimwe y'ukwimuka cyangwa umuntu aguze ibintu biremereye ashobora kutugana. Sure batsa amatara ko turaheze. Uyu arigabashirire ko video yiri yanzu ya mbere.
Yesu ashimwe cyane. None mubona abarundi badashoboye bari mu Burundi? Arashoboye cyane Cyane rwose. Ibi bintu bakoze birahimbaye, ibi bintu bakoze birateye igomwe. Muri rusange uyu mupapa mubona guma yiruka, mubona ko yisinzirira. Icyo gihe yarahinga mugabo naramuremesha ko jewe kwiga kari kwa Hezimana nayo nayibonye. Rero turabashimiye mwabonye ibikorwa mwakoze ingene bisa ingene bikayangana. Ubu rero mu misiza bariko baraharura. Nagomba kugira mwene data Dansire, urabona ko guharura amahera y'iyi nzu duhejeje murabona ko bitoroshe. Izo birimo ibintu vyinshi. Sona ya electrique nukuvuga ko nayo mamashini abarimo. Ibi tuvuga vya gym tonic, amamashini ya gym tonic azobarimo. Rero kugira ngo duce duharura ivyo byose bidutwara ubuhinga burebure. Murabona ko harimo ibintu byinshi bitwara ibintu byinshi ko. Rero mwihangane bene data, ibikorwa murabona ko ari byiza. Icyo dukoze uvuga ati jewe iyo nzu nayibonye nukuri nace ndayiryamyemo nusinzira. Yesu ashimwe cyane. Wariwe wese ayiryamyemo yoruhuka naho yo batari. Mutayenye rero baje kukibaharure mugabo twebwe icyo leta idusaba tukibandanye. Siko biri tubandanye ibyare kandi n'ibi tuko turabikora. Nukuri twifuza ibintu by'akarorero nk'uko twababwiye ko bazoza baje kuraba ibyo twakoze cyane. Munazofata maison de passage n'izi nzu akazishyiramo ekipema. Murabona by'ukuri ko atazorira nta mahera azobura. Ari umuntu avuga ati je nzofuna ndaharyama rimwe mugabo reka ndayarondere ndayarihe. Hanyuma rero turabashimiye. Twagomba rero turapresente umuntu babagwizatunga barungitse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Barungitse umuntu ariko akabazo gato. Muri izo nzu zose twabonye umenga zose toilette imwe sinzi. Toilette imwe iyi nzu nini ifite toilette 13. Impamvu ziba nyinshi hanze muri pisine toilette ziri. Kila chumba gifise nuko berekanye icyumba kirekire. Niberekanye byose. Aha habaye urugamba runini. Rero iyi ya mbere yo mubonye toilette uzana imwe ifise n'uzenya yo hejuru nizikiri 13 gusa zarongerekanye kuko hejuru muri pisine ariyo toilette, muri basement ariyo toilette ifise nka 15. Iyi duhejeje kuraba igihe yindi itagira hejuru nigire na basement ifise 13. Nukuvuga hanze muri pisine hariho dushe y'umuntu yogamo agira je koga. Muri pisine murabizi akabaho na toilette. Rero kajya mwabonye bagombye kwerekana room principal. Ari kindi kibazo? Ego. Uyu mugambi n'umuntu wese ari muri Amerika w'umurundi cyangwa umurundi iyo bari hanze kuva mu kindi gihugu Europe we yoba byifuza kuba yarabyumvise yoba afisemo nawe uruhande Murakoze cyane. Ikindi nacyo izo nzu kumbure ariko ngira ko mutaravuga ibiciro ariko nagomba kuza kuvuga zorekwa mu marundi cyane mu mahera dusanzwe dukoresha ngaha. Zizorwa mu marundi ku buryo naho woriha ayo madolari ari ngaha kuko turayakeneye. Murabona abagwizatunga bazoba bazanye imitahe yabo bayikenera mu madolari. Mwebwe muduhaye amadolari tuzoyaharura mu marundi. Tuzoharurira mu marundi ayo mutanze inzu zigurwa mu marundi. Mugabo ayo madolari muyaduhaye azoba nayo kudufasha kugira turihe dusubize bene ubutunzi. Sinzi ko twumvikanye kuri ibyo. Mugabo tuyabaharurire neza mu marundi.
inzu zizogurwa amarundi kuko ziri mu Burundi mugabo zizubakwa ku madolari kuko tuzohabwa amadolari tuce twiga rero nyene tuyasubiza nk'uko mwebwe muzanye mu madolari tukaca tubaha ry'amarundi ariko akugwa izo nzu hariya kugira tureke imbere y'amafaranga ya bene amafaranga. Rero ikibazo ciza mubajije, ico kibanza kiri mu gisagara ca Bujumbura, kiri mu Kanyosha, mwavyumvise, kiri mu Kanyosha. Ica kabiri, kirya kibazo ubajije c'uko hari umurundi ari muri Amerika, mwebwe muri hano muratora, mwebwe twabakuriye ko Saint-Croix mugabo n'inzu zizogura umurundi wari we wese, n'umuzungu azoyishaka tuzoyimuha kuko dukeneye amafaranga. Siko biri, dukeneye amafaranga. Prioritaire ni umudiaspora w'umunyamerika, prioritaire ni mwebwe mwicaye aho, mwebwe muvuyeho 5%, muno musi 5% yaheze, kiretse umuntu ari ngaho avuga ati nyandika, mugabo bivuye aha turahejeje 5%. Ica kabiri, mwebwe muri hano twizere ko mwiyanditse amazina, hari ayandi mafavere muzoronka hageze. Ubu tukiriko turashakisha kugira umuntu yakoze iki gikorwa asavuga ati Imana yarakoze kuko narabaye bwa mbere ntagira ico nkoze. Yesu ashimwe cyane kuko ni twebwe nyene tubikora, ni twebwe nyene turiko turabirondera. Rero nico gituma tubabwira tuti sinzu ni 30 na ziriya zindi zitagira basement no hejuru ni 30. Uvuga uti jewe nyane nukuri wayibonye, urazi kutazovuga miliyoni 500 ko biri kose mwayibonye, ucutangura ko estimate kambe ndatanga down payment kugira mbe ndayigira. Twebwe turi hano kuko bariya bataje, hari gihe bagonganya ari babirundi akazana amakashi, tuzoca tutorwitorera bakisikobi. Mugabo mwebwe muri hano, mwebwe iki gikorwa ari bwacu. Rero ufise umugenzi, turafise abakanadiye bariko bariyandikisha, turafise abo muri Europe karabikene, abantu benshi bahagaze uko bumve ko nk'irikoraniro kaminuza bica bija hanze, baca batangura kwiyandikisha. Ubafise ubazane kuko dufise inzu ni nk'inzu ibihumbi birenga 3 abantu bazobamo. Hariho benshi bambwiye ngo je nkunda apartment. Izi apartment hari indi apartment itaraboneka twabayiturazaniye, iyi ni ya VIP. Iyo apartment itaraboneka ni apartment umukuru w'igihugu yadusabye, yatubwiye ko twubakira n'izindi zisanzwe abarundi na cane cane babigisha babakuguru bazoriha buhoro buhoro mugabo zidahenze, zitazimvye. Izo rero bariko barazicapa n'ubu nizahera nazo tuzosi. Usibye ko tutazogira bibi gose, mugabo tuzoba imeze cyo kimwe ni canke ibirindani. Rero genda muhamagara abantu batangure kwiyandikisha. Sinzi umuntu avuze ko babatumye, ababatumye nimuvaha mutabanditse uno musinye 5% fie biraheze. Siko biri bene umutahe ni mwebwe, bene projet ni mwebwe, ubu ni mwebwe mugize projet. Hagize ikiba uzobe mwiteguriye kuza mu nama. Siko biri, hagize ingingo ifatwa imwe muzoyifata. Kubw'ibyo rero icubahiro ni mwebwe, ubuzima bwa projet ni mwebwe, inkomezi ni mwebwe, hasigaye twese turondera abakiriya. Murakoze, Imana ibongere umugisha. Ari ikibazo usigurira abantu neza abiyandikishije kuri n'amazina ariko hari n'amazi kunze kuba ku murongo bamwe barakunze kubonekana batatawe uko bibandana. Gasabye nabo n'icyo nene usigure kuko hari akagomba kongerwa. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibongere umugisha. Yesu ashimwe cyane. Twebwe cyane cyane mwebwe nimwe tubwira, tubabwira inzu mwazibonye, urashobora kuyiha igiciro wewe wenyine ukavuga iti inzu kwiranye nayo ndayishaka. Ko ndayishaka rero reka mbe ndarondera down payment
turamenya ko bazotubaka ni pourcentage 10 turamenya ko ari 15 hariho naho nabonye baka 20 nituzi byari muri wowe uvuga uti reka nihe pourcentage 20 siko biri ko nta buhombe burimwo nayiwawe nta buhombe burimwo nayiwawe. Ikindi cya kabiri mwese tubasaba uza kuguruza amakonte muri banke bita BHB nizoduha umukopo nizotugurira aya mazu bazoyagurwa nyene bayatugurire bayaduhe tuce tuza turariha buhoro buhoro ya myaka 10. Muri rusangi rero tugerageze twabibonye n'ivy'iwacu nkuko umwubahwa yabivuze. Urashobora kuvuga uti jewe iriya musi ndakuye kwiki niki kuri iyi nzofata muguze mukimurira ko yubakwe modere nijya mugabo ntibakure kwiki kuko ngene niki byose tuzobibakore mugabo twagerageje kwipanga kuri byinshi kugira tubikore neza mutarinze kubisubiramo. Yesu ashimwe cyane. Murakoze rero nibaza ko n'umunsi bazoyikugurira bayikuguriye ubu ni imyaka 10 bayikuguriye ubwo nyene muzoca mwandika imyaka 10 ego ujya musi nyene utanze down payment bazoguha dokima ko wewe uri kurandika ko wewe bakuguriye inzu baca baguha impapuro zo kukugurira inzu. Icyo bakoze kubera ko banki na jendingo mubo bazoyigurira. Yesu ashimwe cyane. Mbonye itsinje nzofuma ndabigene ndabigenza fume ndiye makeya mugabo iyo nifuje nanje ndayikuje no kwifuza ko twebwe turi hano rero twofata nzikya nziza siko biri dukore cyane ntabwo imyaka yo tunamira turi muri Amerika siko biri ni muze dukore cyane kugira ngo izo nzu natwe tuzifate hanyuma tuzoba tugiye gusiba mu nyene kushaka ishikiremo undayigire mezo do passage hirya mwabonye bataka mupagira abo bategetsi rero murakoze murakoze akabazo mfise rero mwatubariye ko ibiciro bitarasohoka ariko nabwirane mbaze nimba mwoba mufise n'ishingiro bijanye na down payment ko izoba nka pourcentage zingahe down payment nta cyiyumviro dufise. Icyiyumviro nije ndaciyumvira ku ruhande rw'iwanje avuga reka mbeda ndagerageza nibize bimvune bavuze down payment zesange narayashize hanyuma ninavuga ati nkeneye inzu kuko banki ikeneye gusa down payment irabe ko yayarisha amahera yose mwebwe mutanga uguriye konte tuzobashirira ko ayo mafaranga mu makonte yanyu. Wiyandikishije ubu kavuga ko ari down payment tutanguye kuvuga ati kuguruza amakonte cha tuzingurura ibitabo ayiwawe tugushirira ucubaza muri banki ari kwangara ubu uvuze ati je ndafise icyo nkora kuko tubikora mu Marundi ubwo nyene tuca tukandikira Marundi naya sinzi ko icyo kibazo ndacishije neza wagerageje uretse gusa ko ana tubaye kumenyera down payment tubaye 4% umuntu agasomye nyine yiruka mwese ndi kuyiruka kugira ngo nihagera aho yakenerwa nzobe ndayafise. Reka tutangure kwiruka hanyuma mu minsi iza nibaza ko mu minsi iza ubusiko babwira n'ibyo ziri kuko urumva ikintu barimo gikomeye uwo mutekinisiye arimo twararonsa mu batekinisiye bariko baraharura mugabo ikintu gikomeye ubu nuko iyo protocol nuzenya iriya étude géotechnique ihera hanyuma bakamenya ko ijya pharmacy bayiterekamo amazu cyo nico mbona umenga kirahangayishije abantu mugabo abatekinisiye bari
bariko barabiharura hanyuma nibabiharura bakaduha ibiciro tuzoca mwebwe nimwe komite nkuru dufise tuzoca tubahamagara nawe ndazo mubona hamwe nta n'umwe azobatanga mwakimukira biragoye tutaramenya ibiciro nagira baza kuruza konti kubera nigeze kugerageza kubaza kugere nongera konti wanyu bambwira bisaba yuko wewe usikayo hariya none nimba usanga kuzuguriza amakonti hari ukuntu kumbure abaserukizi baza guserukira hariya kugira ngo zishobore kuvuga turino cyane nuko nyine ni ngombwa cyangwa ngo zishikire umuntu ndagushikayo umuntu wese azogomba kuguruza konti azoca atubwira hari linki cyangwa telefone tubaha mugahamagara mumaze guhamagara mwebwe murahamagara n'abarundi muhamagara mu rurimi rw'ikirundi WhatsApp hanyuma bagaca mubemerera mukabaha amazina bakabasaba ibyo babasaba mukabicisha muri email cyangwa WhatsApp bagaca babugururira amakonti ni nimero icyo mwagitaho ni nimero tubaha kuko je nibemera ko ndakugururiza konti ni wewe uyiyugururiza tubaha nimero ugahamagara bakagufasha kiratahuriza kiratahuriza ko je sino kugururiza amakonti ndayikugururije canja none uzongura mwabyumvise urumva rero sishaka kwaparesa mu makonti yawe babikora neza ari abandi tumaze kubikorera nta kibazo kibamo babikora neza barashobora no kukubwira nyine ushobora kubika amahera bishobotse bakayigushyira kuri konti cyangwa ukazutuma utwizoye tukagumukira resi kuko amahera yawe yagiye biroroshye cyane babifasha neza nibaza ko icyo bubikora hanyuma umubyeyi yasabye cyane hariho ibyo kandi bari ko bose boba bari mu nama imwe aba baje ngaha nizere ko amazina mwashize ko amatelefone yayo mwayashize bugira n'ikoraniro rikomeye gusa iri koraniro riruta irya gurupe turimo iri koraniro ntihagire umuntu arikinako narababwiye ko iriya gurupe tumaze kubihagarika tuca twimuka narabibabwiye muravyibuka tuca twimukira he mu yindi gurupe rero nimba twashize ko amanimero muraza kwisanga muri gurupe nshasha twarabivuze ko irya yindi nizosubira kuvuga ibibindi oya twarababwiye ko mu ikoraniro kaminuza tuzoba duhejeje ya service rero abubakwa bose baca bimurirwa mu yindi gurupe mu kugira tubikore turabaziriya telefone zanyu muzoze murabazanya mwumve ko bamwe bagiye muri gurupe kuko ari igihe umuntu yandika igiharuro ugasanga umuntu yagisomye nabi akihenda uwo muntu ntaje mwibaza ngo yamushizemo kugira turabe twese ko turiho tuzokurikiza irya lisite umuntu atashize ko nimero ya telefone asaba yishireko kuko nizo dukoresha mu kubaha Yesu ashimwe cyane abantu mwasabye ibibazo reka tukubaza ni muvyandike turabaha iminota mike yanyu murakoze izina ni Kabura Christian muri Diboyi gaje na handi muri Diboyi ikibazo cya mbere dufite ibibazo bibiri ariko bindatse kubyoroshya ikibazo cya mbere kivuga yuko bashobora kubaka umwezanganisha mu myaka ingana kugira ngo abantu bashobore kuzironka icyo ni cya mbere cya kabiri kivuga yuko abantu nibatanga amahera deposit cyangwa bagatanga ayari y'ukwezi barashobora kwironka inzu batarakwiza igitigiri gikenewe down payment yes murakoze cyane bajije ikibazo cy'inkoramutima sinzi ngene twibagiye kukivuga aya mazu twebwe tuzoyubakirwa n'abataliyano aya mazu yose tuberetse ubunyene yo kubamo
niyo twababwiye yindi bariko baraca itarajamo bizubakwa mu mwaka umwe n'amezi 8 mu myaka 2 tuzoba tuzinje ko bazobyubakira rimwe mwabyumvise mu myaka 2 tuzoba kandi mu mezi 8 bizoba bitanguye kuba mu mezi 8 shobora kuba ibikorwa bizoba bitanguye tuko turavyumvikana umwaka n'amezi 8 inzu zose z'ukubamo zizoba zuzwe hanyuma hace haza bajya baja kuraba ko bazoba basanzwe bahari baraba ko utuntu twose dukwiye kugira ngo turabe ko ayo mezi 3 tuzoba dukwiye hanyuma duce dutegura ko tubyinjira ibintu bizubakwa imyaka irenga 3 niyo moro kuko ni nini irimo n'inkino nyinshi ni hamwe n'ibitaro bisaba materiyere nyinshi ibyo birashobora kurenza imyaka 3 cyangwa 3 n'igice mugabo navyo bazokwihutisha mugabo iciswa amashuri iciswa ayo mabiro bizoshingirwa rimwe na rimwe nibaza ko twohagarika ibibazo mwanyuzwe mwese icyanyuma urakoze ndacibutse nta muntu n'umwe azogurirwa inzu adakwije down payment sinobabesha nico gituma ndababwiye korana ingufu kuri rya wakora korana ingufu uzura yatanga buhoro buhoro mugabo kubera ko wewe uri muri iyi groupe nta bakuzoyikugurisha turashobora kuyikubikira kugira uyakwize ko mwumva ko ari ikibazo ni agreement ya banki n'amasezerano ugirana na banki si twebwe ni banki tuyikubikira kuko wewe urubahwa ukaja kwirukanga ayo mezi 2 ukayikwiza ntituyihe uwundi kuko uzoba uri muri yabo kandi icyo bakizi ntituweshe icyubahiro kuko uba warayahejeje siko biri none nizere ko Imana izoba yarayaduhaye ndasira mutenyenye nimwandike ibyo bibazo ikibazo turagira ibibazo mu nyuma tubaze banje turacari hagati y'inama sivyo mubyandike muvyegeranye ibibazo mu nyuma kugira ngo rero etape ya mbere iraheze tugende kuri etape ya kabiri tugomba twakire umwubahwa yarungitswe n'abagwizatunga kugira ngo aze kudushikiriza icyo bamutumye uwo mwubahwa niwe yadufashije kugira turonke burya buryo buzokubaka kubera ko asanzwe arimwo mwishirahamwe rizotwubakira Yesu ashimwe cyane asanzwe arimwo asanzwe ari umumambure wabo niwe yakwanye cyane arasubira aragwana kugira ubwo buryo buboneke bwo kubaka mu Burundi Yesu ashimwe ni nawe batumye iryo jambo bamutumanye tumuhe kazi umwubaho uyu ni umwubaho rwose tumukomera amashyi inkomezi ziriwe nizo zatumye ubu buryo inkomezi ziwe nizo zatumye ubu buryo tuburonka ni kubwiwe ari umwe Imana ikongera umugisha karibu Amahoro y'Imana. Amen. Sinza kubarambira bose singo bose kameza kubarambira mugatari bose sinza kubarambira bose nitwa Jean Marie Nizigimana umurundi avuka Igitega leta nkaba mba New York ndababwira ntaye kubera ibikorwa byinshi dufise mu Burundi
nahora mvanga kwiga no kwigisha muri kaminuza ngabo samo wika ndasezera kugira ngo ngende isare muri bikorwa by'iki dufise hamana nagombye guhera ku kantu gatoyi mbere ko ninjira kumbure mu nzira nagombye kuvuga nibaza ko ngaha hari abarongozi murimo BUSA nafashe umwanya ndatohoza kahise nyene byagenze namwumvise avuga ko mwari mu vyifata kibanza bisobanurwa ko ivyifata kibanza vyaje hari ibintu vyabaye nagira mbwira abarongozi bari ngaha ko ejo h'abana bacu hari mu biganza vyawe kandi ejo h'abana bacu bivana n'ingingo uri kurafata uno munsi sinavuze ngo ejo hantu cyangwa ejo hawe navuze ejo h'abana bacu twebwe bamwe turiko turagenda mugabo iragi tuzosiga nibyo turiko turereka abana uno munsi sinzi abo nabwiye ko James abakobwa batatu baracari bato bato jewe ndi gicapo c'urya mukobwa wanje muri kazoza mama wabo nawe ni gicapo c'umukobwa wabo c'urya mukobwa muri kazoza kuko ivya mbonako nibyo azoshira muri kazoza mu yandi majambo uriko ugira fotokopi yawe muri kazoza inyifato ngero no munsi irashobora kuzotuma ejo izina ryanje rivugwa neza cyane bakavuga ngo n'umwana wa naka bavuze ngo n'umwana wa naka bakabavuza kandi kare musha muvyumva nagomvye guhamagara abarongozi ko uwari wese n'umurongozi ko uburongozi buhera kuri je wenyene nje ntangura ku murongozi wa je wenyene hama abapapa n'abamama murabarongozi mu muryango yanyu hariho n'abandi barengeye kuba barongozi mu miryango yabo basanga bafite ibindi barongoye mu buzima bwa misi yose ku kazi cyangwa mu yandi mashyirahamwe nyamba nifuza ko jewe abo ndongoye bafata umurongo nifuza ko bafata mbanza kwiha umurongo we wanje je ngenderako nkawugenderamo imbere ko mpamagara abandi bantu gendera mu murongo nifuza ko bagenderamo umurongozi mwiza rero si wa wundi afata inkoni ngo awushure ni wa wundi aje imbere akerekana akarorero keza kingene abarongoye yifuza ko barongoye igihe cyose ndiko nanagombye kuvuga introduction igihe cyose ndiko ndigira ikigwa cy'uburongozi maramunda gutanga karorero uburorero bubiri butarenga ariko cyamvuga bwonyene cendangiza akaroro ka mbere na karoro kikosa abarongozi bakunda gukora bigatuma inyuma yo gukuguka kwabo ibyo barongoye byose bishoboye bikaranga aho harimo mu muryango ku kazi mu mashirahamwe iryo kosa nirya turavye muri Bibiliya iryo kosa Mose ntagiye yakoze imyaka 40 yarongoye Abisirayeli yayimaze afise uwundi muntu ariko ategura yitwa Yosuwa azomusubirira kandi igihe yaragiye kurangiza urugendo Imana imubwiye ngo kiriya gihugu nizogishikamo ariko yiyumvira uzomusubirira Imana amubwiye ati rega waraje kumutegura ni Yosuwa ivyo byatumye urugendo rw'inyuma ya Mose Abisirayeli boroherwa gushika mu gihugu cy'isezerano kubera Imana yari yafashije Mose gutegura umurongozi azosubira Mose atakiriwe nagenda bibutse ko jewe sinzi umunsi nzosezera isi kandi mawuzi mugabo isi tuyisezera tutabizi ukazabona ngo nakayagiye ikindi gihe ngo nakayagiye kuba rero jewe ntazi igihe nzosezera isi bikwiye ko ntegura ubuzosigarana ingabire mfise igikorwa mfise Imana yampaye zikaguma zikora mu ishusho nasize ngaha mw'isi ibyo ndabivuga mu miryango nkongera nkabivuga
mu buzi umuntu akabivuga mu mashyirahamwe. Ikosa rero Yosuwa yaciye akora niryo kudakora nk'uko sebuja yamusigiye ngo nabategure abazomusubirira. Nico cyatumye Abisirayeli basha baja mu gihe cy'abacamanza, birabarambya guca babwira Samweli ngo turarambiwe na bino bintu by'abacamanza, turondera umwami tuvume tubana n'andi mahanga yose. Murumva iyo byabagejeje, haza umucamanza yavaho hajyayo uwundi, hama abantu bava batoya, turambiwe izi ntwaro z'abacamanza. Uko bari baje kubwira Samweli ati Samweli urakutse, waturongoye neza ko arahagaze imbere yabo ababwira ngo hari icyo mwiragiriza. Baramubwira ati ngukuri nicyo twagiza, muga abahungu bawe ntibashobora gusubira mu kibanza kubera ingeso zabo ntizisubiye n'iziwawe. Bashaka kuvuga ati kugira ngo ntizizwe mu ngorane turondera umwami turamubona uko abandi bose bagiye. Mugabe ivyo byabaye haheze imyaka myinshi bibereye mu bintu by'abacamanza kubera ikosa Yosuwa yakoze ryo kutategura umusubirira nk'uko Mose yateguye umusubirira. Icyo cyambere ngambira abarongozi n'ikirere, nturongore ivyo uri kurarongora nk'uzokwama. Urongora uburongozi bwawe bwose nturi umurongozi ari azi neza ko ejo ashobora kurengana. Mugabe ivyo bintu yararimwo bikomeza kubandanya, ntamube gutegura uzomusubirira. Kigira kabiri nagira nje ndangiriza, mbega umurongozi ategura gute kugira ngo jewe ndenganye nzobe nemezwa neza ko uko nahora ndongora ariko uwo wundi nsigaye nzorongora, kuko nibaza ko Mose atabwoba yigeze agira kuri Yosuwa ko bari barabanywe kuyiga. Mu gutegura umurongozi muga gutanga akarorero ka Kristo ubwiwe. Sinshobora gutora umuntu uno munsi ngo asubirire. Sinavuze ko ndafise kampani je mu Burundi kandi ikora ibintu byinshi. Ndo muntu yiyumvira ku munsi ku munsi, apfumbura ku munsi ku munsi. Ufise urutonde rw'amaproje menshi tuzokora mu gihugu. Hari hayo maze kuvuga, tumaze kuganira muri timu n'abaturi kumwe, naho ntaravuga kubera kuvuga ni sinobaremereza byinshi, reka tubanze dukora ibya mbere. Mugabo umurongozi abwirizwa kuba ari umuntu akomeza kwiyumvirira babandi arongowe, hama ivyo vyiyumvira yose agakomeza kubisangiza na bamwe arongoye kugira ngo atari hafi bashobora kumukorera mu ngata. Ashobora kuba atari hafi kuba arafatiriwe, cyangwa ashobora kuba atari hafi kubera Imana yavuze ati wowe urugendo rwawe urarurangije. Yesu rero yabigendeye gute gutegura abarongozi? Hariho uburyo nita bwa Kristo, uburyo bwa Kristo bwo gutegura abarongozi. Baragira ati ndagiriza ubwa mbere na mbere, intambwe ya mbere nuko akora uwo murongozi uraba ubwo mwayivuganye wewe ntakubwira ko ariko arategura. Nico gituma Yesu bwa mbere afise intumwa 12, hama binyereka ko hari igihe yatuma abantu 72, hama binyereka ko umunsi wa Pentecote bari abantu bari 120 gukora bari abantu wipfuza ko hazovamo abagusubirira bakuraba. Aho rero ntuca wiyubara ivyo uri bukore, kuko ivyo uri kurakora nivyo bashobora kuzoshira mu ngiro bariko bagusubirira. Imbuto uzoba wabivye niyo bashobora kuzoshira mu ngiro. Intambwe igira kabiri ni ugukora dukorana. Ubwa mbere wandava mugubu je muziki nawe kora uko. Sindiko ndakuraba mugabo uraza kuza kumbaza ati none ahandananiwe gende gute, nahandananiwe gende gute, uko tuko turakorana. Intambwe igira gatatu, wowe ndiko ndarera kora ndabe nza nagukoca. Intambwe ya kane, genda ukore hamuzane raporo. Nibuka igihe Yesu atumye intumwa bazanye raporo, kuko kuzana raporo bagutumira ibikoko niho kugira ngo wa murongozi yagutumye amenye ko ibyo yagutumye raporo ate wakoze, hama hakwiye abwizwa kugorora hakiri kare. Bazanye raporo
kandi yari raporo nziza ko bavuze ko amadayimoni yabumviye indwara zakize wewe bashyira mu mutima ingene babivuze ntibavuga uyu mutima w'ibyo byakoretse bavuga umutima wo kwerekana ko umengo nabo babishoboye akantu ko kwishyira hejuru wewe warabashimira atego mwavuze neza mu bwabo ntimugihejwe n'ibyo ariko mu gihugu ko imitima yanyu imeze neza kandi ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu gicuku mani majambo umurongozi uwo yatumye aje gutanga raporo umurongozi abakwiye gusuzuma ati none gena mukuru n'ibyo yakoze hama jewe nkaba umuntu yururuka kugira ngo mugororwe hakiri kare size none ibintu muri kazoza kugira kumwe n'uri karangoca rwose kwambwira ati oya kibagikoze nabi warabikora kibagikoze nabi warabikoze nabi warabikora kubarongozi rero ngira baza kwava batoka cyangwa bazotoka nagomba kubavuna kago kumurongozi n'ibyoroshe narongoye abantu barenga 3,000 ndabizi kumurongozi n'ibyoroshe n'umuntu afise abakozi ndabizi bisaba kubura umuntu aciye bugufi kubera umurongozi s'umubosi umurongozi mwiza afatira akararo kuri Kristo ni umurongozi akorera abantu umurongozi aba ari umukozi wabari abantu arongoye nicyo gituma mu mashirahamwe amwe cyangwa mu makampani amwe aho ibintu bikunda kugenda neza ni igihe umukoresha usanga ari umugenzi cyane n'abakozi biwe usanga ibintu bimeze neza keza ko ubwo bugenzi butaza gukuraho ko jewe nshaka nka raporo kubera umukoresha wanje ibyo rero ndabirangirije ngaho nagombye kumbure ko iyo nja mu vyigwa bya birebire na nigisha amasabi ubwo nagombye kubavuna akagoye gatoya kugira ngo ndabibutse ko umurongozi adasa n'abantu ariko kandi umurongozi ateguka kandi umurongozi abwirizwa guca mu makanga y'umusize ku burongozi ariko kandi uvuze guca mu makanga y'umusize ku burongozi bisobanura guca wimura n'ibintu bibi oya nawe ubukunze mufise amaso yo kubona kandi bisobanura ngo mbonye ikosa ku burongozi wanashobora kumubwira ati aha nawe wakosheje mugamu rugwaneza mu rukundo murakoze rero karagaciyemo Imana ibahezagiye abahanuzi twebwe nta mubitsi arimo ko nta mahera dukura nayo aba bantu nyene aha nyene hari igikorwa kindi kigira kabiri tuca dukora rero baca bivuge amasiteti bavuyemwo hanyuma bace baja ku kivi guhera ubu nyene bakivyemeza Yesu ashimwe cyane guhera ubu nyene bakivyemeza duhere kuri uriya mwubahwa avuga amazina yiwe na state nitwa Francine Mugano abanduruka muri state ya Indiana nanjye nitwa Pastor Celestin Abwamiye abangwa muri state ya North Carolina. Nanjye nitwa Pastor Sindayirwa Jeremy mba muri Texas. Nitwa Chitegetse Ngabonziza abanavuye mu state ya Illinois. Nitwa Sayimana Joseline nkaba navuye muri Knoxville, Tennessee. Nitwa Silas Chubwa nkaba navuye muri Des Moines, Iowa. Murakoze. Nitwa Ninyuka Yolanda nkaba navuye mu state ya Oregon. Nitwa Chapel Jackson navuye muri state ya Kentucky narabona gusaba aho muri Kentucky turi kumwe ko bahaguruka mukababona. Kentucky. Oye! Nitwa Francine Niyonkuru nkaba mva muri Minnesota. Nitwa Dani Fiamungu Stephen ba muri Missouri. Murakoze cyane aba anya
nibo bagiye gutangura kwiga imigambi y'ishyirahamwe yo gukora ngaha n'iyibandanya y'u Burundi, kuko dukeneye kunagura ishyirahamwe ryacu. Siko biri kugira n'iki gikorwa tugiye gutangura tugikore dufise urunani rukomeye. Ico dushimira Imana, hatowe abahumure, mubakomera amashi. Komite yubigiyemwo abahumure, nta mifyino bagira kuko ivyo gufyina barabirenganye. Ivyo bazobazanira muze mubyakire, ivyo bazobasaba gukora kandi muze mubikore. Vuba tuzobazanira iyo komite yatowe, mugabo twagomba mudushigikire, munadukomere kwanza amashi. Hanyuma twavuze ko hatazosubira gutorwa perezida w'ishyirahamwe. Perezida w'ishyirahamwe tuzohora tumunoma. Rero ababubahwa igihe batorwa, hariho umwubahwa bashimye, baravuga ko uwo mwubahwa dushobora gusiga tumunomye, namwe muvyemeje munadushigikiye. Rero icyubahiro kinini tumwakire Perezida wacu mushasha wa PD. Ndashima Imana ku bushobozi yabumpaye. Hanyuma nagira nsabe itimu tugiye gukorana. Cyenda umuntu ntananirwa kandi umuntu ntaruha. Hariho abantu benshi bahora barira ngo amanama ni menshi. Rero abantu bose ba timu tugiye gukorana bazonyihanganire kuko si ngomba ejo uwashizeho azoze yandika urwete rwo kungura mu gihe nkoze nabi. Niyo mpamvu ndatahura icyo bita kuba umusuku w'abandi, ndatahura gushitsa ishyirahamwe aho riteza gushika. N'umuntu ufise ikibazo umwituye aragufasha, ufise aho ugomba ko gufasha aragufasha, umuhamagaye arakira telefone, atayakiriye arakwandikira. Ni kuvuga arazi icyo bita uburongozi. Amen. Amen. Nta byinshi twise no kuvuga usibye gusa gushimira itimu mu mavuzi, kuko nagume nibaza ikibazo none biri gute itimu kumenga sinzi uko byifashe, ariko uko Imana yamurongo yagashyira itimu nukuri byanezereza cyane. Ikintu nyamukuru ndabasaba nubwo atamaye ijambo ribabwire, iyo ahamagaje amanama nukuri mugerageze kwitaba. Birababaje umurongo zamagaje inama ugasanga yitavye abantu babiri ku itimu y'abantu barenga 10. Birababaje rwose, ariko icyo namukundira umubyeyi ntacika intege. Ntacika intege, arakuronda niwe unyegeje hose akamenye impamvu aragukura. Rero naguma ndabasabe ubona yuko utazotonda inama andika akamesaje, ariko ntubeshe. Kubesha ni icyaha, uvugisha ukuri. Ati je nafatira ibi n'ibi kandi azokuka kwa mubyeyi. Hanyuma ibisigaye nagira sabe abakozi b'Imana basengere aho bahagaze hose, aho cyangwa bicaye muri koko bashizemo, kuko atari Imana nukuri ishoboza ntabyo nashobora. Rero nosaba abakozi b'Imana aho bari mu cyubahiro cyabo, ndafukama baheze basengere Imana ibahe umugisha. Amen. Abashimeshi perezida wacu aje hagati y'ingabo y'izi ngabo ziri hano.